Ego turemeye imbere y'Imana, imbere y'abakozi b'Imana n'imbere y'ishengero ryayo, ku Imana twizige ko tuzoyikorera ivyigomba. Imana ibahezagire. Ego turemeye imbere y'Imana, imbere y'abakozi b'Imana, imbere y'iri shengero rikoraniye hano ko tuzokora ivy'Imana igomba tukayiragirira nk'uko igomba. Murakoze cyane, Imana nibahezagire. Uyu yahoze umwungere wa kabiri, abaye umwungere wa mbere Ndayishimiye Jean Marie. Zemwe nyingishe wa kabiri wiwe bakozi basenze Imana iramutanga no witwa Sabira Mariko. Tusabe umwungere wa mbere w'Ikiremba aza basomera ijambo ry'Imana, kandi abungere muce muza. Tusaba abungere muze mwegere. Ibikuru twankoreye uhora ubinyibutsa, biye kuzonjana ukanshitsa mw'ijuru, ndeye nazimiye nali kure y'Imana, bandi ngunjunguza urupfu wemeye kumbambirwa. Shengero ry'Imana n'amahoro. Nguko bahanje kutubwira tugeze mu mwanya mukuru ari wanatumye habana kino gikorane. Nguko mubizi kandi mwari muherutse kubura umwungere wa mbere. Igihe vyaba twari duherutse kubura umwungere wa mbere Ikiremba, twaregerana n'aba ariko tubona nawe nyene Imana iramujanye. Hama rero harageze igihe umunsi nk'uyu natwebwe warabayeho. Ubu rero naho hari hagezweho kugira ngo ico gikorwa naco gikogwe haboneke umusubirira. Igikorwa cyose nk'uko Imana ibitegekanya gikwiye kugira abagikoramo. Nikiba coroshe, ariko Imana yagiye imufasha. Uyarasanzwe arongoye ayiro wa kabiri. Hama rero ni inama yabo kuko soto vanye Ikiremba, murayibona inama y'abino barabonye bati nukuri yobandanya turongora. Mbega Imana ishimwe. Namwebwe niko muvuga. Imana nishimwe. Ama kandi turazi yuko babiri bavura n'ubupfu. Iri shengero ni rinini cyane, naho tuvuga ngo bagiye kuba babiri si bo rirongora bonyene, bakorana n'abandi. Ariko rero habaho kwegerana no kushobora gufashanya kugira ngo abarongoye hirya no hino ibibazo bibashikire bano bikemurirwe hamwe. Niho rero baciye baronka urya musanzwe muzi nawe nyene so twakuye hariya yarasanzwe akora ibikorwa ngaha. Mbega Imana ishimwe. Imana ishimwe. Muzobasengera. Imana nishimwe. Nabo baravyumva bica bifasha kugira ngo yumva ati turengutse mu gikorwa ari Imana ibishizemwo uruhara. Nuko rero hama rero sigikorwa gito, ariko Imana nigenda ifasha abantu. Twagomba rero mbere yuko tubasengera tubibutsa amajambo y'Imana. Subukuru umuntu abaronse Yesu yagiye abivuga ko cyane. Hari igihe abigishwa biyumvira ababwiye aterega nzohava nshigwa mu minwe y'abanzi banyice.
biherereye batangura kumenya basha muri twebwe n'indaca bamukuru muri twebwe ateka uko siko bigenda. Reka murabe hajya muri Luka yaciye bivuga ko cyane abandi kumva murongo igice ca 22 ni Yesu wenyene yabivuga. Hama igice ca 22 ku murongo wa 24 haravuga ngo maze havyuka impari muri bo zuwo bagereranya ko ari we mukuru awari we. Harababwira ati abami b'amahanga bayatwaza amanyama n'abafise ububasha bwo kuyaganza bitwa barutunga bo, ariko mwebwe mbere ndiko mbwira naba yabwira bigishwa intumwa ziwe, ariko mwebwe suko mugabo mukuru muri mwebwe habe nk'umuto n'uganza we nk'ubakorera. Umukuru ninde? Nukoregwa canke n'umukorera? Mbega si ukoregwa? Ariko jeho uwo ni Yesu. Jeho ndi hagati muri mwebwe meze nk'ubakorera. Ubu rero nkuko bavuga bati abungere nabungere, iyo umuntu yise umwungere bari umwungere w'ibintungwa w'inka n'ibindi, abafise uwo ariko araragirira, sivyo? Arashaka kuragira ari ivy'iwiwe mugabo akaragirira n'uwundi. Mugabo rero nabungere bukuragira ishengero ry'Imana, kandi ivyo navyo ni binini cyane. Baragire nk'uko Imana igomba. Petero wa mbere igice ca 5 naho nyene barabibwirwa, turabibwirwa mbere murongo wa 2 igice ca 5. Petero arababwira ati muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe ariko mubikunze. Byaragaragaye mu byo bagiye bakora yuko icyo gikorwa bagikora bagikunze. Mbega Imana ishimwe. Ubu bagiye kubandanya hama ngo nsubire ngo muragira ubwo busho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Nimubaragirishe no kurondera inyungu mbi, ariko muburagire mushize igikonyo, kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama. Mbega bibaho? Amasho mwagabanganirijwe, ariko mu byitegererezo by'ubusho turabo gusengerwa, sivyo gayemwe? Kuragira nk'uko Imana igomba. Mwumva naho gutuma umwana, ariko tuyegereye iraturongora nk'uko tumvise mwe mutwahawe araturongora, twemeye ko aturongora akadushikana kukuri kose. Imana nidufashe, umwama duhangaze. Hama ngo nuko umwungere mukuru niyerekanwa muzokwambikwa mu mitwe igisibo cy'ubwiza kitazoshira. Ico nico duharanira, dukore neza tumukorera, azokwambikwa igitsibo mu mwanya wavyo. Imana nidufashe. Murongo wa 6 ngo nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Ni Petero yari yarigishwe na Yesu. Paulo nawe nyene yagiye abivuga kandi akavuga ati munyigane. Haraho yabwira abantu ngo bamwigane, ngo ko nanjye nsanzwe nigana Kristo. Bamukurikiye basanga bamwiganye bariko bigana Kristo. Paulo we yarageze ahantu ku bw'ishengero aravuga amajambo akomeye muri ca gice twasomerwa mu Bikorosayi igice ca mbere ku murongo w'24. Hari umurongo yavuze 24 aravuga ngo none nezerewe amagorwa yanje yo kubwanyu. Uyu murongo uranantera ubwoba, kandi vyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa. Ako murakumva ngo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, nanje ndabishitsa mu mubiri wanje kubw'umubiri wiwe niwo shengero.
nuko rero nivyo Pawulo avuga ati ivyasigaye kuri Kristo, kandi yaciye mu bikomeye muri uko kurongora ishengero ry'Imana. No muri bino bihe mu bikorwa ibibazo ntibibura, ariko umuntu amenya ati nyene ishengero ariho kandi aragyitaho, araturongora ingene bikwiye kugenda. Araho haboneka ibibazo bigoye ibyo tumazemo igihe, ariko harageze igihe nibuka Yesu ari kumwe n'abigishwa mu bwato, baramukangura ngo ntubabaye ko dupfuye, nawe aca babwira ati aho hagarika umuyaga, aca babwira ati nigiki kibateye ubwoba, ntimurizera? iyo ryaciye rinkorako ukamenga ariko arambwira nigiki kibateye ubwoba. Ariko Yesu yarawanje gukura icari kibateye ubwoba, nyene yari yakibonye ko arico kibateye ubwoba. Mugabe icamfashe ntimurizera, turi kumwe twofana. Niwa yari kwamwira nkuko yari arambwira ngo ntimurizera ko ndi nyene ishengero. Nimba ndi nyene ishengero mutaransohora, erega abantu barashobora kumusohora ntitukamusohore, ni nyene ryo hama kandi bikomeye ababibona. Ntimurizera ko ndi nyene ishengero. Rero shengero ry'Imana, Imana nibahezagire, yarikuye kure, hama rero ninda nindesho guhabwa kurirongora naho gufashwa, ariko tumwegereye atwereka ico turi bukore. Imana niduhezagire. Naba rero muzobasengera, reka duhere uno munsi tugomba fukame tubasengere, ariko si twebwe turi imbere gusa. Mugire uti Mana aba bantu batuma ibikomeye, ariko uzobafasha nkuko yafashije n'abatwitangiye imbere, niko nabigiye kuzobafasha. Afukame tubasengere. Mana yo mwijuru data wa twese, amina. Uranezerewe nyene imbabazi nyene amahoro, kandi ugaragaza ko ari wowe nyene ishengero. Harabaye uriyegereza mu bashimye ko bakwiye kurangiza, none hageze ko wiyumvira ku ishengero ryawe kugira ngo haboneke abarongoye ishengero. Turabasabiye nyakubahwa, si ubwa mbere si wo bitavye umuhamagaro. Urazi ingera mwakoranye n'abo bakoranye barabibonye ku buryo bagira batabo boturongora. Mwami nawe nubisinyire, uzubafashe, uzubagirire neza. Turazi yuko naco twokwishoboza, ariko uzobafasha nk'uko bafukamye. Ibibazo ntibizoreka kurenguka, baragufukamira kuko nakare bagufukamira. Ibibazo birengutse ntibazihererane kuko uri nyene ishengero, kandi iyo tubikumenyesheje urenguka, uri umutabazi kandi ugakemura ibibazo vyose. Ubahezagire nyakubahwa, uzubagirire neza mu bikorwa vyabo, kandi bahabwe gukorana neza nabo bari kumwe. Si ba nyakubahwa Mwami, bahawe igikorwa cyo kugukorera, baharura ko wewe ni wewe nyakubahwa nyene ryo warikuye kure. Urakoze kuzobafasha, kandi turanezerewe nyene imbabazi, turanezerewe kw'ishengero ryawe. Ubandanije ugimvira ko bano uzobakomeza, ukabakurirongora neza, bahagarikiwe na mpwemu, mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Turagushima Yesu Kristo. Haleluya, mu izina rya Yesu. Gloria, 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 gloria. Urakoze nyakubahwa, tukita bayi gloria. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu. Bawizizi usiguzi Imana ivyo biva bati imbere yawe, ariko bahamagaye mw'ijuru ntabwo baje kuko batabara, kuko bazirama kubandika ububasha n'ubushobozi, bagenda nzinzi ku murango mw'ijoro ubuntu bw'Imana, barongowe na mpwemu yera. Haleluya. Baciye bugufi bose Mana, babikoresho vy'Imana vyera bikayagana, yuzuye ubufasha bwawe umugisha ku murango mw'ijoro, kuko amabanga y'Imana bagenda n'amabanga y'impemu.
kwizera ubugingo budashira nibo bahamagariye kuyongora ishengero si ibyaha byoroshe ariko bashobojwe nawe bazoja imbere barongore bisunga we Yesu wasindije na Satani urabaje imbere mu maje n'amaza ubaha intsinzi ikomeye ubugingo bwabo bunezeza Imana umurango no mw'ijoro bashinga intahe Imana nk'uko Enoke we barabushinga intahe atarajyanwa bahimbara Imana n'abahimbara Imana bazokoreshwa nawe nuko bajya kuvuka amahafi yawo bongora amabanga bashima ataragiye bugufiya Imana barese muri bahawe bazoronga igisibo ikarangana so mw'ijuru ko bazoba yigeze ishengero ry'Imana bakaziseruka imbere yawe urakoze kubahezeye turabasengeye mu izina ry'Umwami Yesu ubushobozi n'intwari buva kuri wewe nta wundi muntu ashoboye atari wowe Yesu turasengera urakoze kubanguka inkomezi uko bukeye ko bwije tugeze aho uzozira mu izina rya Yesu amen.